Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi? Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Yaramukijije, wururutse bisi ku 11 ucuduga ku 12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni, abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Kaze muri kiganiro kidasanzwe, kiganiro ivyo Yesu akora mutegurirwa mugashikirizwa n'ishengero rya Hope Church rikorera mu Yaramukijije kujya 12, abandi bakahita kujimbaho canke kujya amabeni. Turabaye kaze. Uno munsi ni samedi ya mbere canke no gatandatu wa mbere ukwezi kwa 10, aho twari dufise igikorane kidasanzwe, aho twabonye umugisha udasanzwe. Igikorane cyama kiba samedi ya mbere y'ukwezi. Uno munsi rero twagikoze cyama kiba samedi ya mbere y'ukwezi mu gatondo saa 2, kandi ni gihe cyama kitubera ciza ko turaronka akanya ko guhura n'Imana, akanya ko kuvugana n'Imana ko ni intango z'ukwezi. Ego turagwaye kaze rero nawe ku gikorane kindi kizokurikira kwezi kwa 11 samedi ya mbere izobe itariki 7. Ndagwaye kaze rero kugira ngo nawe uzugirirwe neza, nawe uzutabarwe, nawe uze uhure n'Imana. Twama turonka akajyo kubwirana n'Imana, cyo kuganira n'Imana, ko tuba tugiye guhura n'Imana, tukaganira ibigiye kuba muri uko kwezi, tugasaba ivyo yo dukorera muri uko kwezi. Ariko kandi amahirwe uracaye afise kuko ejo ni dimanche ya mbere y'ukwezi, ejo ni wa Mungu wa mbere y'ukwezi. Ndagwaye kaze uzoze mu ishengero rya Hope Church, naho nyene tuzotsengera uku kwezi tugiyemo, uku kwezi kudasanzwe. Ego uku kwezi kwa 10 nituzi imigambi satani yapanze ku buzima bw'abantu, ariko turazi ko yateguye ibintu bibi cyane, yapanze ibintu bibi cyane ku buzima bw'umuntu. Niyo mpamvu buri kwezi murazi ko hatabura impfu, hatabura accident, hatabura ibinabiriya, hatabura ibinabiriya. Rero nawe uzoze kuri wa Mungu wa mbere w'uku kwezi, novuga ku munsi wejo, uzoze kugira ngo tugusengere ukwezi kwa 10 kuze kukubera ukwezi kwiza. Ntihazobemo amarira, ntihazobemo imyidodomo, ntihazobemwo ikibi iki canke ikindi, ahubwo izobe igihe cawe cyo kugirirwa neza. Ndagwaye kaze rero ku munsi wejo mu ishengero rya Hope Church mu Yaramukijije kugira ngo nawe utabarwe. Reka uno munsi rero tugira dutangure tubaha intahe z'ivyo Yesu ariko arakora mu ishengero rya Hope Church. Yesu ariko arakora ibikomeye n'ibihambaye. Twateguye zimwe mu ntahe, sintahe zose oya, ni zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora. Yesu ariko arakora ibikomeye byinshi cyane, ibihambaye byinshi cyane, ariko agirira neza abantu benshi cyane, nawe arashaka kugirira neza naco bitwaye ukomeze kose. Wibuke rero ko ari mu Yaramukijije. Ejo rero ndagwaye kaze nawe ni waheza kumva intahe, wumve ko nawe wotabarwa nimba ubikeneye mugabo. Abantu benshi rero barasamara ko akubwira ngo urumva ngo ni kurenga, urumva ngo ayitike, urumva ngo mugabo izo ngwara uri kuzirihira amahera menshi. Ureka kuri itike yo kuja gusengerwa ngo ukire, mugabo kari itike yo kuja kwa muganga, kandi ukama ku miti, kandi ugataha byinshi ugasanga nugufufahaza gusa. Ariko uza kwa Yesu sitwe dukiza, ariko Yesu ni akiza. Uze kuri Yesu kugira ngo agukize, uze kuri Yesu kugira ngo agutabare. Mbere uku kwezi twatangiye kwiga inyigisho zidasanzwe, inyigisho zo guhagarika impfu za maziba mu mpera z'umwaka, guhagarika impfu za maziba mu mpera z'umwaka. Mu mpera z'umwaka harakunze kubaho impfu nyinshi cyane. Tubanza kwiga impamvu zibitera, kandi cyo tunazihagarika, kuko turafise Imana ishoboye, kandi ishoboye guhagarika ivyo byose, kandi ishoboye kugira neza. Ego reka mukanya ndagwa kanya rero ukurikirane zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora. Sintahe zose kuko twozishiraho intahe zose ntitworonka ibindi biganiro byo mu mwanya, kuko ivyo Yesu ariko arakora ni byinshi cyane. Benshi bariko batabarwa, benshi bariko babona ikiganza c'Imana, benshi bariko babona kugirirwa neza n'Imana, benshi bariko bashika ku rugezo rwabo mu buzima. Uraza kumva zimwe mu ntahe, ego uhishikiye ho uzokumva nyinshi cyane, kuko nidushiramo zose uzokumva byinshi cyane. Mbere nawe uzogirirwa neza mu bandi, kuko nimba wavukanya ufise amaraso atukura nk'ayabandi, nta mpamvu nimwe Imana yo kwanga kugira neza mu gihe izo biri kwiragira neza nabandi. Ego cyane reka ndaguha akajyo rero ko kumviriza intahe. Pasteur Jackson Nkeshimana rero za kugaruka inyuma y'izi ntahe. Yesu abahezagire. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Maze kunja ko munda, byo munda byari hanze, banjanye kwa muganga ibyo munda biri hanze. Amen.
bimaze kugenda uko je nagarukiye kuri moroge inshuro zitatu. Ubugira gatatu niho haciye harenguka umushinwa kuri wa karede we harura ahantu kuri Medecins Sans Frontières mu Kigobe barinze bakwanga ati muriko mutuzanira ikizigo umuntu yapfuye kera. Jewe nyamushinwa yaciye azajeho nari nataye ubwenge urumva nane napfuye yankoze ko kumitsi yo ngaha cavuga ati umuntu aracyari muzima ni mumutere inshinge nyinshi arashobora kuza gukira. Yesu nashimwe. Je muri koma namazeyo iminsi 5 barindiriye gusa yuko nopfa nyene burundu. Camara amezi 3 ntafungura ngaburirwa na serumu zonyene munda ndi vide atavyo munda birimo. Jewe basubiyemo kuntera amafyigo y'undi muntu ayiwanje yamenaguritse. Ikindi gitangaza Imana yankoreye bari bambwiye yuko ntazosubira kuvyara abaganga. Cyo bambwira yuko mu kugira nzosubire kubonana n'umudamu zorindira imyaka 10. Rero kuri iyo myaka 10 ubu naheruka muri control ecography bambwiye yuko nakize aruko Yesu nashimwe. Abaganga byarabatangaje cyane abantu b'Imana. Byarabatangaje cyane barambaza uri umupfumu canke we bimeze gute. Je navuze ati ubu nsengera ahantu bita kuri Hope Church. Ati rero nico gituma umanya n'isaha nakize. Arambaza ati mbe waragiye ku muganga numwe w'ikirundi. Oya. Umuganga Jemfise yari Yesu Kristo wenyene. Rero umanya n'isaha ndashima. Bambwiye ati wewe n'imiburiburi ubu n'imiburiburi niyo wo kwihangana mu mwaka umwe niyo worongora nta kibazo. Amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ahabwe icubahiro. Kandi ndashimira Imana kwa gatatu naje ndemvye ntashobora kwicara mugano ko minduru. Mukozi Imana avuze ati fataho mugwaye niko navuye ngaha numva nkize. Ko nabwiye Imana nje ngaha mbabaye. Mve ngahe zingwa zisiganye kuri uyu musozi nje ko kwicarako. Cangenda nkize numva ngaha hose ngenda amahoro. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Ndashimira Imana kandi umutwana yuko ndasengera narakize Estomac ko ganje yakize Estomac maze kubyigana umukozi w'Imana aciye amusengera nawe nyine ari muhira ubu nta bintu tugifata bya Estomac nukuri Imana ihabwe icubahiro. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Uwo munsi mwijoro ndavyunda ndasuguma umwuzukuru wanje nti egera hari yacu nshira kwa maboko kandi ubona ngwaye umwana ndavyuka haragera saa 11 ndavyuka nja hanze ngiye hanze nyene nugura umuryango w'icumba nagiye numva igicuro mu jisho karimagura n'umunwa n'ukuboko intoke uko umwana arambwira ati bibi kemeya kwa jina la Yesu ndavuga nti koma kwa jina la Yesu ndicaraho ndavuga nti jo ngo tumanuke hariya mu Carama je mpora numva hajya mu Gasenyi hamwe mwahora muja gusenga ni none ntitwodugayo ndaduga ndaza nifuke nitwikiriye ko umwana arambwira ati bi yacugenda uwifukura mu maso ati tumufata ico gitambara kiba ari cusira mu maso igitambaranye urabona kungane uri kuragerana ndagufasha ukuboko ndavuga ntegome turaza tugeze hajya ukuri nasanze ujya mu mama hajya ndamwiganira namubwiye ngira nk'amajambo 3 ivyo yene kungane vya bimfata birafata ndiko ndakubwira nkakubwira amajambo 2 ijambo rigira 3 ucumenga kiraje gufunga umunwa arambwira ati genda wicare hajya anye ubwo baheza gusenga baragusengera uratabagwa urakira
naje ndicara hajya nicaye hajya mugabo naguma ndaba uyu ngo ndamuhamagare ndabimwereke kungene bimeze uyu ntambone nujya anye ntambone ukungene ndiko ndabahamagara ngo ndabereke ukungene bimeze bo hageze rero aha babahagurutse ngaha anye nagiye numva vya bintu vy'ibicuro kwa gucugwa ku kuboko ukuboko kwaguma kugiguku mbona biraheze. Amen. Niho nciye mpaguruka nshinga intahe mu buryo ninjiye ngaha ngwaye nkaba ndahatabarukiye nkaba ngiye nitse Imana ishimwe. Amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe kandi ndashimira Imana ku bitangaza Imana yankoreye bashika ngaha. Je naraje ngaha ngwaye merewe nabi n'ukuri, naraje ngaha kwizera kwanje n'ukuri ndakira. Je nari ngwaye ingwara ya infection ukuri yaramfashira ndembeza gushikana ntava mu nzu, ariko ndaza ngaha ndabari umukozi w'Imana n'ukuri dije mfasha mu isengero n'ukuri ndaremerewe ntibigikunda nuko ngenda ngo ntambuke, ariko n'ukuri baramfatije baramusengera ndakira n'ukuri n'imiti nafata ntaco yamarira n'ukuri isengesho nivyo ryagumye rikora, ariko n'ubu Imana yarankora ibitangaza n'ukuri. Ndashimira Imana n'ukuri ku kwezi kw'indwi Imana yaranyishuye n'ukuri ku bintu byose baguma bamvuga bambarira yuko ngo umugore wawe azanye ngo umugore yaritejeje ibishinge uvuga ati none ariko gamana n'abantu batanguye kuvuga ibintu jenje kuri kano karago ndakeneye Imana inyishurire n'ukuri kajya karago kawe. Ukwezi kw'indwi n'ukuri nikwarangiye kwimfaguza Imana yarafashije ubu ndibungenze abumvise umunsi ari ku munsi wa gatatu n'ukuri yo kwizera kwanje n'ukuri naje ngaha narayenda birota, ariko umunsi nyene Imana yacinishurira aho nyene, ariko natashe nizeye n'ukuri. Zari tariki 22 hari ku munsi itariki 22 z'ukwindwi nukuri Imana yaranyishuriye nshitse muhira nyene ndisengera ku bwanje nukuri ntivyatevye itariki 31 nukuri nagenda birangiye. Imana ihabwe icubahiro abufite gushima kwanje nibakoma amashi. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Nizere ko izi ntahe zigize ico zigufashije. Izi ni zimwe mu ntahe, si ntahe zose z'ivyo Yesu yakoze mu ishengero rya Hope Church. Yesu ariko arakora byinshi cyane mu ishengero rya Hope Church. Izo ni zimwe mu ntahe, si ntahe zose oya. Si ni cya kabiri canke c'icumi, ni nyinshi cyane z'ivyo Yesu ariko arakora mu ishengero rya Hope Church. Nawe turagwaye kaze, nawe Yesu akugirire neza, nawe Yesu akwiteho, nawe Yesu akubabare. Yesu arakeneye kukugirira neza, Yesu arakeneye kuba hafi yawe, Yesu arakeneye ko yoguha inyishu y'ibibazo vyawe. Nuko gusa nawe umenga uri kurasamara nuko urabona iby'ubuzima bwawe, hari gihe usanga uri kuritwararika ibindi bitajanye n'ubuzima bwawe, ariko ibijanye n'ubuzima bwawe ugasanga uri kuravyibagira. Ego Yesu arakeneye ko yogukiza iyo ngwara, Yesu arakeneye ko yoguha inyishu y'ico kibazo cawe, ariko wowe uri kurisamaza ukuntu. Reka ndakubwire kaze ku munsi wejo, kaze ku munsi wejo nawe usengerwe, kaze ku munsi wejo nawe usengerwe. Dusengera abantu ku buntu atana kimwe tubasavye, nta ni faranga na rimwe tubasaba, nta ni kintu na kimwe tubasaba, nta niki canke kiri tubasaba, turabasengera ku buntu. Kandi tuko turabinginga ko mwoza tubasengere nkuko dusengera abandi nabo bakagirirwa neza, nawe wogirirwa neza, nawe utabarwa, nawe Imana yo kwishura. Ego kaze ku munsi wejo tuma dufise amiga atatu. Amiga ya mbere atangura isaha 2, amiga ya kabiri agatangura isaha 4 n'iminota 45, amiga ya gatatu agatangura isaha 10. Ndaguhaye kaze rero nawe kugira ngo Yesu akwiteho, Yesu akugire neza. Ntihagoye, ni mu Yaramukijije urenganye ibarabara rya 11 aho mabisi asanzwe akatira, ucuja kwibarabara rikurikira biti rya 12, abandi bakagihita imbaho kuko hariho aho badandariza imbaho hanini cyane, abandi nabo bakahita ku mabeni, ibarabara ry'amabeni ko amabeni menshi arakunze kuhaca. Ujinjiyemo gusa iryo barabara ucubona urusengero ruri muri clôture, hariho portail ya bleu.
ndagwaye kaze rero ku munsi wejo nawe ntuzutangwe kandi uzushike kare kugira ngo ntuburi ibibanza byo kwicaramo kuko abantu benshi cyane bariko barafashwa bariko baratabarwa kandi ufashe bus biroroshe ufashe taxi biroroshe canke bajaji canke ikindi cyose gishobora kunguruza kuko abataximene benshi barahazi kuba mabahazanya abantu benshi cyane kandi bakabatahana batabawe rero nawe turagwaye kaze kugira ngo nawe ugirirwe neza menya neza ko tuko turiga muri ukwezi kwa 10 tuko turiga ikintu gikomeye cyane urazi ko abantu benshi batabizi ko mu mpera z'umwaka abantu benshi barapfa mu mpera z'umwaka usanga ari accident abariyo impfu nyinshi rero turiko turiga impamvu ki zituma abantu benshi bapfa mu mpera z'umwaka kandi tukaca tukabihagarika hari abantu bavuga ati urupfu ntushobora kuruhagarika urupfu reka ndakubwire urupfu ni ikintu cumva ijambo ry'Imana rivuga ngo urupfu tuzorubwira ngo warupfuwe ngo uruboyi rwawe ruri hehe hari n'ikindi gihe uzamva ngo urupfu rutaraza ngo be uriteguye nuvuga ko urupfu ruragenda rukaza ahantu kandi yaduhaye ubasha hejuru y'ibintu byose turafise ubasha bwo guhagarika urupfu ruje mu gihe kitari cyo burya umuntu wese ari kure kuzopfa mu gihe azoba ataraza ariko umuntu wese apfa mu gihe kigeze izi mfu rero zikunze kuba mu minsi ya nyuma y'umwaka ni imfu ziza zakozwe n'abana b'abantu imfu ziza zikozwe n'abana b'abantu rero zijya zikozwe n'abana b'abantu ntiziba zarungitswe n'uhoraho ntiziba zirungitswe n'uhoraho kandi abarundi benshi barabizi ko ari abantu bapfa usanga agapfa mu gatapfuye ukazamva ngo ariko akoreshwa hanaka ivyo murabizi abarundi benshi barabizi abakiraho barabizi cyane izo mfu turazihagarika umuntu azopfe ku munsi we hageze kandi hageze murazi ko Imana ivuga imyaka y'umwana w'umuntu hari imyaka utegereza kuzoshitsa hari ikirundi kivuga ngo gukenyuka ntubure kure kukenyuka turasenga kugira ngo ntukenyuke ari gihe ushobora kuvyumva nabi niduhagarika urupfu Imana yateguye mugabo nabwo nyene turasaba Imana ko yo bihagarika bigakunda ko Imana irahagarika ibuka Ezekiya Imana yarahagaritse imongera imyaka 15 nawe Imana irashobora kongereza ikiringo cyo kubaho cyane izo ngwara mubona ziza mukabona ziza ari nyinshi cyane z'urusukirane zikaba zigomba kwica umuntu kandi ari ingwara itategerezwa kumwica ibuka Yesu abwira Maria na Marita ati ingwara siyo kumwica iyi ngwara siyo kumwica hari ingwara zo kwica hari n'ingwara zitari zo kwica mbwa ukazobona umuntu arapfuye kandi yani ingwara itarikwiye kumwica yari yo kugira ngo Imana yiheshe icubahiro ariko ukazobona umuntu arapfuye ukazobona uwa waragiye ukazobona wewe ubwawe urapfuye hari igihe umuntu avuze urupfu abantu bumva umengana ibintu biba ku bandi bantu bidashobora kuba kuri we menya yuko abo bose bapfa imbere yuko bapfa bari bazima nkuko nawe uri muzima uno munsi umva bimeze neza ariko urupfu gasanga ruko radodora rukeneye ko gwinjira rukagomba ko igwinjira kandi rukinjira mu gihe kitari cyarwo hari igihe cyo gupfa nivyo hari igihe cyo kuvuka nivyo mugabe igihe cyawe cyo gupfa siki nimba wizera ko igihe cyawe cyo gupfa atari ikivuga uti amen mugabo nimba wizera ko uza gupfa muri iyi ndwi canke muri uko kwezi je ntumbaze ariko uko kwezi si ukwezi kwawe ko gupfa uyu mwaka si umwaka wawe gupfa oya kabisa abantu benshi bari kwaragira ingorane nyinshi cyane bagapfa mu mpera z'umwaka bapfuye impfu zidatahuritse kenshi uzahumva ngo impfu zikivunga ukazahumva ngo accident ukazahumva naka yapfuye atagwaye ukazahumva ngo naka bamuhayishano ukazahumva ngo naka byabaye ukuna kuriya ne kubera iki byama biba mu mpera z'umwaka gusa kubera iki bikunze kuba mu mpera z'umwaka nivyo turiko turiga rero turagwaye kaze nawe ku munsi wejo uzoze Yesu akugirire neza uzoronka ko kanya ntiwisamareko tuze dusenge tugusengere kugira ngo izo mpfu ziza zitari mu gihe cyazo uko gukenyuka nukuvuga gukenyuka nugupfa hataragera ugapfa utarabona nabuzukuru ibaze nawe umuntu agapfa ataranabona nabuzukuru hari n'abapfa bataranavyara hari n'abapfa bataranagira na mariage hari n'abapfa bakiri hari n'abandi sigura ko umuntu amaze kuronka abuzukuru ari kuri gupfa oya ari kure gupfa igihe ciwe kigeze igihe cyo kitaragera ntapfe
ego bijya uzamva ngo umuntu ngo bamwishe ngo umuntu byabaye ukungu umuntu ngo bamuroze ngo umuntu ivyo byose biba bikozwe n'abadayimoni kandi ivyo byose bituma umuntu apfa igihe cyo kitaragera. Nuze rero ku munsi wejo twiga impamvu abantu bapfa imbere y'igihe, impamvu abantu bapfa mu mpera z'umwaka ari benshi. Ego nk'ubu urabona ko turi mu kwezi kw'icumi, abantu benshi bariteguriye kuzopfa kumbure mu kwezi kumwe mu mezi abiri. Oya vuga ati simpfa ati no bivuga ego ikwijambo ry'Imana ryatubwira ko tutazopfa ahubwo tuzobaho kugira ngo dushimangire ijambo ry'Uhoraho, dushimagize Imana. Egome wowe nuri mu bategerezwa gupfa hataragera. Oya uri mu bazopfa hageze, kandi ndiko ndabikubwira ukabifata minenerwe. Urashaka kuba ari ucugurira radio ukavuga ati none no hamenya gute? Reka ndahakubwiye ntihagoye, ni mu Cyaramagahe ku 12 cyangwa kwibaraba biti ry'imbaho, ni hafi y'uruzi Gikoma. Ubwi wa taxi wa moto wa bajaji wikinga n'wiki aragushikana byoroshe. Ego cyane cyane ufashe bus muri ville uvuye nk'ahantu kure, ufashe bus muri ville ubwira aho igushikana ama bus ikatira ku 11 uca utambuka parcelle nka zingahe ugashikira ibarabara rya 12 ucujinjiramo ni barabara biti ry'imbaho ucujinjiramo kijinjiramo ucubona urusengero rurerure gutya ruri muri clôture hariho portail ya bleu. Dagwaye kaze rero ku munsi wejo ntiwisamare ko ubuzima burazimvye, ntiwisamare ko ubuzima burazimvye, ntiwisamare ko ubuzima burazimvye. Kaze tugusengere wumvise abo Yesu ariko aragirira neza. Ega nawe Yesu yokugirira neza, ega nawe Yesu yogutabara, ega nawe Yesu yobana nawe. Ego Yesu arifuza ko yokugirira neza, Yesu arifuza ko yobana nawe, Yesu arifuza ko yogutabara bigishoboka. Hari impamvu zatumye ugurira radio uno mwanya. Ego muri ijoro warushoboye kuja kugurura izindi radio, ariko muri uno mwanya kuba ugurira radio Voix d'Espoir bisigura ko ari Imana igomba kumenya ya makuru kugira ngo ivyo byose biriko biraguhiga. Sinzi ko birashika ahubwo ari bigwara biratahuritse, ukazumva gifatira ku mugongo, gifatira ku maguru, gifatira ku menyo. Umuganga umwe akakubwira ngo ingwara ngo yitwa gutya, uwundi akakubwira ati wa muganga yarakubesha ahubwo yitwa gutya. Uyu muganga akakubwira ati ntuzo wigera unywa umuti, uzohora unywa amazi gusa, amazi menshi hama bizohera. Uwundi nakakubwira ati wowe yakubwiye iby'amazi menshi yakubeshe ahubwo fata uyu muti. Waja ku wundi nawe akakubwira ngo yango ahubwo ngo ategerezwa kuzohora ujya imboga gusa, ibintu by'amavuta vutureke. Uwundi atamavuta ni wirire atahuze ubwo uzoreka umunyu. Ugasanga bariko baragucanganya kubera iki iyo ngwara igumihindagurika. Suko abaganga batabyigiye ngo batabizi, oya baravyigiye barabizi, ariko hagera muri iyi ndwi yangwa ari gahinduka, wagera mu yindi ndwi yangwa ari gahinduka, si ya yindi ya kare. Ugiye kwa muganga buniyo yindi gezweho, nuvuga ko izigenda zihindagura, ugasanga ni ingwara ziri compliqué zidatahuritse, kumbe ni ingwara zakozwe n'abana b'abantu. Ego ni ingwara z'abadayimoni, ni satana bagomba gukora ibigiwe by'amangetengete meze uko nakuriya, bikaba bigomba ko mu mwisho w'umwaka uzoba wacikanye. Ariko ko wumvise no majambo ndagwaye kaze uzoze ku munsi wejo tuze tugusengere. Yesu aza gutabare, Yesu aza kugirire neza, Yesu aza kube hafi, uzobona igitangaza cawe. Ego urashobora kuba ugomba kubaza akabazo ukaba udatahuye ikintu canke kiriya, ndagwi nimero zo mu protocole ni 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 0803 68 09 0803 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Yesu abandanya kugirira neza, Yesu akube hafi, Yesu akwitwararike. Reka ndagwe programme yo mishengo rya Church ingene imeze. Nuvuga ko misi yose kuwa kabiri no kuwa kane guhera saa 11 kugeza saa 12 twama dufise amasengesho adasanzwe isaha imwe na Yesu, aho dusengera imitwaro itandukanye, tukanabohoza ababoshwe, tugasengera abafise imitwaro ikomakomeye n'isanzwe nayo nyine turayisengera. Kwa gatatu mu gatondo isaha 2 twama dufise amasengesho yo ku Karago.
ego isaha 2 niho utegereza kuba washitse, ariko tugara umuryango saa 3 tugaye umuryango ntiture kuri urundi yinjira ko tuba twatanguye ibikorwa biriko birinjiramo neza. Nukuvuga ko dusengera abantu batandukanye bafise imitwaro itandukanye, kandi benshi barabohoka muri ayo masengesho y'ukarago n'amasengesho ya afise inkomezi z'Imana, kandi twama tubonamo ibitangaza byinshi cyane. Ego kwa Mungu rero twama dufise amiga 3. Amiga ya mbere atangura isaha 2, amiga agira kabiri agatangura isaha 4:45, amiga agira gatatu akaba isaha 10 zuzuye neza. Ndagwaye kaze rero muri iyo programme kugira ngo nawe ugirirwe neza, kugira ngo nawe utabarwe, kugira ngo nawe Yesu akwibuke. Erega nawe Yesu yo kwishura. Abo bose bishuwe ni bafise amaraso atukura nkayi wawe. None ko beriko utokwishurwa, nawe Yesu agomba kugirire neza. Impamvu mumvirije radio no mwanya nukugira ngo utabarwe nawe, nukugira ngo nawe Yesu akugirire neza. Ego kabisa, ego vraiment nawe Yesu yo gutabara. Ndakwibutse inimero zo mu protocole ko ari 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03. Ego urashobora no kuba ugomba kubona n'umukozi w'Imana kugira ngo usengegwe. Urashobora kuba ugomba kubona n'umukozi w'Imana kugira ngo usengegwe. Woca uhamagara kuri izo nimero nyene kugira ngo bagushire kuri programme. Ego woca uhamagara kuri izo nimero nyene kugira ngo bagushire kuri programme. Urashobora kuba ukeneye ko usengegwa wewe ku giti cyawe by'umwihariko, ukavuga ati je ndakeneye kubana n'umukozi w'Imana ngo nsengerwe, ndafise ikintu ngomba ko ndamubwira, ndafise ikintu ngomba ko anyakira tuvugane. Ego uca uvuga no protocole nyene kugira ngo agushire ku rutonde kugira ngo usengegwe. Biraba byiza cyane kandi byo gufasha cyane. Ndagwaye kaze cyane, ndakwifurije rero kugira ijoro ryiza, ijoro ry'umugisha, ijoro ryo kwitabwaho n'Imana, ijoro ryuko Imana nawe ibana nawe ivugana nawe. Ejo uzinduke uza gusenga muri Hope Church ni mu Yaramukijije, ego kujya 12 kwibara bita igimbaho. Ndagwaye kaze cyane, niwisamareko iri joro kubera ijoro ryiza, vuguti amena, urota Imana, vuguti amena, ibibazo ntibisure kandi kugaruka mu izina rya Yesu, vuguti amena. Imana ikugendere muri ijoro, Imana ivugane nawe, urota inzozi nziza, uzuravuga ati amena. Bya bindi byo gukangagurika bihagarare mu izina rya Yesu. Bya bindi byo kurota nabi bihagarare mu izina rya Yesu. Bya bindi byo kurota bapfuye bihagarare mu izina rya Yesu. Iri joro likubera ijoro ry'umugisha, ijoro ry'akataraboneka. Ego ukingirwe n'Imana, urugo rwawe rumere neza, iri joro urugo rwawe ibe neza kabisa. Ego cyane, Yesu aguhezagire. Mwari kumwe na Pasteur Jackson Nkeshimana wo mishengero rya Hope Church ni mu Yaramukijije, kujya 12, abandi bakahita kumbaho, abandi bakahita kujya mabeni. Yesu akugiye neza. Nizere rero ko ku munsi wejo naho woba uva kure, umunsi wejo uzokwinanata uzoze kugira ngo utabarwe. Ku munsi wejo isaha 2 canke isaha 4:45 canke isaha 10 zo kumuhingamo bivana n'umwanya wawe. Ndagwaye kaze kwa kane rero, kwa kane twama dufise amasengesho y'isaha 1 hamwe no kwa kabiri. Naho nyene ndagutumiye kugira ngo ntuzubure kuza isaha 11 gushika saa 12. Muraza amasengesho singoma ngo abe menshi cyane, mugabo uribuka ko isengesho rya Elia ryamaze umwanya muto, mugabo ryaratibuye umuriro. Uzoze mu isaha 1 yonyene uzobona igitangaza cawe. Kwa kabiri no kwa kane twama dusenga isaha 11 gushika isaha 12 aho nyene mu Yaramukijije. Ego kabisa, ndagwaye kaze. Twama dufise amasengesho mu gatondo ku bantu baba hafi ya hajya. Ndagwaye kaze uzoruzindukana na Yesu, n'amasengesho yitwa zindukana na Yesu. Ego n'amasengesho meza cyane twama tuyagira kuva kwa mbere gushika kwa gatanu, isaha 12 zo mu gitondo gushika saa 1 ukaca wigira mu mirimo yawe. Ndagwaye kaze kugira ngo uzubone igitangaza c'Imana, witwararikwe n'Imana, Imana ikugire neza. Nibibagire ko twama dufise amasengesho y'ukarago yo kwa gatatu duhera amasaa 2 mugabo saa 3 tukaba twugaye ntihagire uwundi yinjira, ko tuba turiyegereza Imana gushika isaha 7. Ibitangaza biba byakoretse bari byinshi cyane, intaye ziba zihari ziba ari nyinshi cyane. Ndagwaye kaze muri izo programme zose kugira ngo Yesu akugire neza. Ijoro ryiza, Yesu abane nawe. Murakoze cyane. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Yaramukijije,
wururutse bisi ku G11 ucuduga ku G12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Woburusha, woburemerewe, wofise ibibazo waburiye inyishu, wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, womwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.